wa gasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baoneje ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese yaoneje benshi wa gasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baoneje ingoma y'abapedese Basi chungu za demokrasi Wafati bonera kure baraturira Bageze kumusaza yitwa Nkurunziza Bamuta mukibira vayari perezida Birabayobera babura uko bagenza Bamutera kudetari muri Tanzania Imbabazi z'Imana ziramuzigama Yabaye imboneza y'amahomvugange Ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara Chenda na gatatu abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara Chenda na gatatu abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura Batobokozi chungu za demokrasi Bafati bonera kure baraturira Bageze kumusaza yitwa Nkurunziza Bamuta mukibira vayari perezida Birabayobera babura uko bagenza Bamutera kudetari muri Tanzania Imbabazi z'Imana ziramuzigama Yabaye imboneza y'amahomvugange Iby'ingoma y'abapedese bigiye kurangira Bakoze mu jisho ry'Imana ishobora vyose Batunga agatoke k'umugambwe mwiza w'abagumyabanga n'ukuri ndabarahiye nzohangana nabo Iby'ingoma y'abapedese bigiye kurangira Bakoze mu jisho ry'Imana ishobora vyose Batunga agatoke k'umugambwe mwiza w'abagumyabanga n'ukuri ndabarahiye nzohangana nabo Batobokozi chungu za demokrasi Bafati bonera kure baraturira Bageze kumusaza yitwa Nkurunziza Bamuta mukibira vayari perezida Birabayobera babura uko bagenza Bamutera kudetari muri Tanzania Imbabazi z'Imana ziramuzigama Yabaye imboneza y'amahomvugange Kiduteye ubwoba barundi b'umutima twaramaze gukanura ubu twashize imbere generale w'ingabo akunda igihugu Evariste Ndayishimiye
azohangana nabo. Ingoma y'abapedese nikiduteye ubwoba, barundi b'umutima twaramaze gukanura. Ubu twashyize imbere generale w'ingabo akunda igihugu, Evariste Ndayishimiye azohangana nabo. Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Aba subscribe bashasha ni mwebwe dutangurirako, kaze cyane kuri Tuyagire Vanessa. Aba subscribe baba basangwa mwese murabizi mwese murabizi yuko nyene aha mwamaze kuba umuryango ukomeye. Nashaka tuyage kuri ngo nimba ngo ni breakfast prayer itagira nonsense. Biratangaje kumva abanyamerika bubahuka bakavuga ngo breakfast prayer n'ubwicanyi bwabo isi yose bayikwiye, bayibuza amahoro, abapfakazi ku isi baguma bagwira, impfuvyi zigwira, abagabo bari mu gahinda, isi yose Aziya na Afrika bakayicakata, South America bakayicakatamwo ibiyayura mutwe. Isi yose igowe kubera mugazama ngo breakfast ngo ariko ni vyiza kugira ngo breakfast prayer ugacha utumira nyene n'abatindi nkawe. Kagame nawe rero yaratumiwe, atumirwa ngo muri breakfast prayer mwibuke yuko iwe abasenga tabemera, mwibuke agatotezo k'abahitiye b'amadini. Umuzo wa FPR wabatumye abantu benshi bubaha Imana barayitinya kubera ubwoba bari bafise babica. Bamaze kubona ko abantu bahungiye mu kwizera babakujeyo intuzeye, abanyarwanda munema babangu ivyuma babaca imitwe babasubira. Abantu bose baragenda baratinya. Ubu nabo bavuga ngo barasenga mu Rwanda basengera munsi y'uburiri ntibashobora kuja hagaragara. Tuvuga rero ngo n'abasenga mu Rwanda je nemera hariho umukozi w'Imana umwe, guko jewe yo numvise umuntu avugisha ukuri yaba yatura yuko ari muri bari y'aba pasteri canke akaba atavuga ati ndi pasteri mugabo avugisha ukuri, ndamwita umukozi w'Imana. Noneho rero wewe yari n'umupasteri, Pasiteri Mfyisi uriya hari ibintu abantu baba ngo kuruhukira mu mahoro, bariya ntibaruhuka, bariya baja mu ijuru direct, bariya bava mu mubiri baja mu ijuru direct. Pasiteri Mfyisi nkuko nabivuze niwe mupasiteri wenyene nemeza mu Rwanda, yari umupasiteri w'umukozi w'Imana. Amajambo yavuze n'ukuri yavuze, yarashinze intaha imyaka yamaze akora yibaza ngo ko yigisha ubutumwa bw'ukuri bw'Imana, ariko yigisha ubw'abakoroni. Mu ncamake Mfyisi Ezira nta nuko yari avuga ati nasanga nigisha ibitari ivyo, nta yigisha ivyo yigishwe n'abakoroni. Abakoroni bigishije abantu kubesha ngo Imana, ariko mu nyuma nyene Imana iramuzira nyene iramwiyereka ati Mfyisi ibi ukora ukusuku. Nyuma y'imyaka 60 hatangura kubibona ko ijambo ry'Imana rarigundura kabisa, hatangura kugigisha no kurivuga. Pasiteri rero Mfyisi aruhukire, nanje nawe ngo aruhukire mu mahoro. Pasiteri Mfyisi ahari asanganira umwami nyene mu munezero, guko nta muntu numwe avuga ukuri apfa. Abantu bavugisha ukuri bakirinda n'icaha ntibapfa nta na gatoya. Abantu badashigikira icyaha, abantu bagaragaza icyaha ku mugaragaro badatinye ngo nzopfe ejo na hirya y'ejo, ntabwo bapfa, babaja iyo wabatumye kuvuga ukuri abari, kuko ukuri ni ya nzira ifunganye abenshi batinya gucamo. Iyo bavuze ngo inzira ifunganye ntiwiyumviye ngo amabarabara n'ibindi. Ukuri gucwamwo na bake, benshi baremera bakabeshera umuntu kugira ngo barambe. Ni inzira ifunganye abenshi batinya gucamo. Rero Pasiteri Mfyisi yaciye mu nzira ifunganye, mu misi yiwe ya nyuma yaciye mu nzira ifunganye, ndetse n'iyagutse yaciyemo ubwa mbere ntiyatinya no kuyivuga. Haravuga ati vyangendeye uko. Nasanganira Uwiteka nyene anezeranwe nawe, kuko yagondoje ikinyoma c'abakoroni bazanye amadini. Mu ncamake yabaye umupasiteri umukoloniyare igihe kirekire, noneho haza kuba umupasiteri w'Imana igihe ca nyuma ciwe. Abantu rero bakavuga bati burya hako
utunga mu buto bwawe utunga mu busaza bwawe ugasaza neza. Ati haguhigwa mu buto wohigwa mu warakuze, kuko uhiriwe mu buto ugaca ubwoba ukuze upfa nabi. Mugabo ugowe mu buto, ubuto burya buba ari ubuto nyine buranagufasha kwikorera amagorwa, ariko ubwo ukuze nyine basha uhererayo. Abantu benshi bagorwa bakuze mu buto batagowe baca biyahura ubuzima bwabo bakabureka kubera ko ntibari bariteze amagorwa. Ariko abagorwa bakiri abana iyo bakuze abana benshi bagorwa ntibiyahura. Iyo rero bakuze bagaca baba bakire, usanga ari n'abantu bazima bafasha abandi mu ncyamakuru babonamwo ubumuntu uko babibuka ibyo baciyemo. Niwumva umuntu akubwira ngo nari naragowe ngo nkiri muto, ariko ukabona nawe abonye abagowe ntabitaho, ntuzovyemere nta na gato. Hari ibintu biba bisa n'amagorwa burya abantu burya tufata amagorwa ukuntu gutandukanye. Umuntu ashobora no kuvyuka mu gatondo yabwirana umuntu ijambo n'uwundi ngo jewe naragowe akumva ari amagorwa. Hariho rero ibintu bisa n'amagorwa. Ikintu cyose kigorwa kitagusigiye umutima wo guhinduka, umaze gutera imbere, umaze gukura, umaze kuronka ibintu ngo ubu umuntu kabisa afise, nta magorwa uba waraciyemo. Rero arangije neza cyane gose. Ndazi neza wari kumuhitishamo kiri hati aho uburi kubutahura Uwiteka ukanavuga n'ukuri ukayigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri, ubu no kuba wabitanguye wigisha ibitari ivyo, wari nicahe wari guhitamo? Mbega wari guhitamo mu ncamake wari guhitamo ko wari gutangura kwigisha ukuri, mu nyuma ugaherukira ku binyoma kugira uronke amahera menshi, kuko murazi abanyabinyoma ubu muri bino bihe turimo nibo batunga. Ezira ari kuvuga toya taha nyene nuko Imana yabigize neza cyane, kuko nivyo vyiza. Arangije neza, nta moko twamubonamwo, n'umuvyeyi wabona ko yisanzuye. Umuntu yoba atakunda afise ikibazo mu mutwe, umuntu yabona uriya mu pasiteri wacu w'Abarundi n'u Rwanda n'akarere, ntamubona ati uyu n'umukozi w'Imana w'ukuri, nta mana nawe azi. Rero ku vy'ukuri itahuka ryiwe, Abarundi turavuga ngo akaryoshe ntigahora mu itama, kandi abantu beza burya kenshi na kenshi abantu beza nyene ntibikunda ko bagumaho, barya nibo baba bakwiye kugumaho. Yaravugishije ukuri anabwira na FPR yuko ariyo yayogoje akarere igakoramwo amabi, n'intambara iramutse iteye batoronka iyo bahungira. Yarababuriye, aheje kubahimbura ibica biragenda birasamirana no mu mitima y'inkotanyi, nabo bibaja mu mitima barabimenya. Mwarumvise cyacinyamuda kivuga mu igihe bari bafise nabo nimba nyene ngo ni za breakfast zabo, aho bavugira ibinyoma, kivuga yuko ngo rega n'akarere twarakayogoje, ngo mbega burya twohurira ngo twohungira ngo nukuza tukicara nyene tuzanga vyakunda tukumvikana, kubera ko umukozi w'Imana yibabariye. Ijambo rero rivuzwe n'umuntu w'umukozi w'Imana, kandi rikaba ari ijambo ry'ukuri ritari mu kinyoma, riragenda rikanyengetera no mu mitima ya bene Farao ngo ntiribaca ngo rirenge. Rero nuko reka rero tugaruke kuri uyu Kamenge wanyu, nimba ngo ntumbaza amazina afise menshi, ngo yibereye muri breakfast, ngo abatindi nkawe bari bamutumiye ba Joe Biden. Ijambo yavuze, Kagame yarayikuye kw'ivyaha, yavyegetse kuri yarayikuye kw'ivyaha Kagame yarayikuye kw'ivyaha, yavyegetse kuri Kayumba Nyamwasa. Ubwicanyi bwose, jenoside yakorewe Abahutu, inyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, jenoside yakorewe Abahutu mu Rwanda, Kagame yaraye yemeje yuko yakozwe n'uwo bita Kayumba Nyamwasa. Ntiyigeze acishamo Kayumba Nyamwasa ngo amuvuge mu izina, ariko avuga ati baraza bakantora bakaza kunyereka mass grave aho bariko barabahamba, ati bakaguma baza buri gihe bakanyereka ati no musi twishabahe, ati mvamwe ndanaruha ndabinginga bare. Urumva Kayumba ngo yarisha abantu kweza aho na Kagame atitira wamutama. Ndakuramukije muzehe mwiza, wambwiye ati ubu kugira ngo ushikire ububi kugira ngo uronke ububi bwa Kayumba nuko ufata ububi bwa Bakagame 10. Bakagame 10 bahagaze kwanza, yarampinyuje nongo ni Bakagame 100. Bakagame 100 bahagaze hamwe nibo ucuronka ububi bwa Kayumba. Nasanze wamutama arivyo,
abatama rero muri ko murasaza muvugisha ukuri uhora habazigame Kagame ati baraza bakantora bande abagenerale bakuru ngo baraza bakamutora tuno musi twagetaguye aha bakamwereka ibinogo vy'imvirirane z'abahutu abagabo abana n'abagore ivyo bagafurira higa yejo bagasubira bagatemagura ibinogo vyuzuye bakamutumira kaza kugeza naho ngo araheba aratunura jena nababwiye mu Banyarwanda mwe nambwiye ati nibwo mwanka kuvyemera abantu benshi bahunze Kagame nuko bamurusha ubugome bobo yari yarababwiye ati systeme yo kuzokwica abahutu tuzoikora nk'indondori tudahisha ingunguru y'amazi hari uruno munsi udashe iyo ndondoro ukadahisha ingunguru mwese murayizi ndetse naho bova ngo gikombe urumva yuko kugira ngo ingunguru izohere burundu uranguze ni imyaka myinshi arababwira ati rero kugira twirinde kuzotakaza credibility y'aba baduhaye ako kazi bakaduha n'iki gihugu twice gahoro hoya baranka baca bica beshi baca barica bapakira ibinogo bamwereka yavyivugiye ati Vanessa Kagame uramwemera umuntu naho ubumwanka hariho ivyo avuga usanze ari kuruka vyemera ijana kwijana ndavyemera ibi Kagame yavuze yuko abo ba generale bicana baja kumutora ngo araba jewe ndavyemera ijana kwijana ati kwereke ati Vanessa sigashigikira Kagame I don't care ivyo mwo kuyumvira nta Kagame nshigikira mugabo avugishije ukuri nzoca mvango Kagame yabeshe ati kuberiki kukubera ko ikivyemeza nuko iyo abanyene bahunze Kagame muri diaspora bahaye bavugwa ngo ukuntu Kagame yari afise ubwoba ku rugamba bahaye bavuga ngo ukuntu Kagame yatinye intambara bikubwira yuko umuntu afise ubwoba kanatinya n'intambara vyomugora kwica abantu ijana bajana biricarimwe vyomugora kabisa vyomugora rero bivanye n'ivyo benewe ababa muri za RNC n'ahandi benewe abakoranye nawe bemeza ukuntu ngo yatinya intambara ngo yagira ubwoba uzora abantu batinya kubaga inkoko ntashobora ubwo umuntu atinya kubaga inkoko n'inkoko gapapa bizagakoma induru uwo muntu wozomwagiriza ngo yarisha umuntu koko tuze turavugisha ukuri rero Kagame yikuye kwivyaha kandi Kagame yikuye kwivyaha nanje ndavyemera ko ivyo Kagame avuze ari vyo ivyo Kagame yavuze nivyo kuvyukuri ivyo Kagame yavuze nivyo ego me kabisa Kagame yavuze vyo nta kinyoma kirimwo ivyo Kagame yavuze nivyo nta kinyoma kirimwo nta na gatoya guko ucubihuza nivyo bene kumumenya bamuvuze ko ubwoba yagira uca unabimenya tugaca rero tugaruka kuba muhohoteye ihohoterwa Kagame yakorewe nta munyarwanda numwe yigera ashaka kurivuga ihohoterwa Kagame yakorewe nabo bari kumwe nta munyarwanda n'umuti uzokumva rivuga bo bafata ivyo vyaha abo bakayumba n'abandi bose bamuremetse ko bagaca bavyita kari vya Kagame wenyene mugabo uvyitegereje nivyo bigena avuze ati nimba muvuga ko muzohigihano Kagame wenyene n'ububeshi muzosha mushaka nizo manza muzireke uvyitegereje yaranakorewe ihohoterwa kandi iryo hohoterwa abagabo benshi by the way baragendana barakorewe amahohoterwa bakabinuma iryo hohoterwa Kagame yakoreyewe n'indyahe Kagame mu ntango baranamweretse yuko agize amanyama bomwica gusa nuko yabasumbije ubwenge arondera uburyo yegereza ruriya gwaruka rw'abanyamurenge bamucungerera umutekano kuko yamenye yuko abo bavanye Uganda n'abavuye Burundi bose bari corrupt kubera iki Kagame rero yiyegereje ruriya gwaruka rw'abanyamurenge ngo bamucungerera umutekano nukubera ko Kagame abo bavanye muri Uganda yarabona yuko batamushigikiye batamukunda kandi yarababona ukuntu bari vicious mu kwica cyane abavuye Burundi nabo yarabona yuko bashigikiye Janete Kagame yahohotewe gute bari abagabo b'abagenerale n'abatarabagenerale baza baragenda kuryamana na Janete Kagame nagoma ndababwiza ukuri mu rugo abubatse mwese murabizi iyo umuntu yatanguye kurenga ibigo mu bana ntushobora kumuyoberwa abikoze rimwe yinyavya
okay sava ivyo birashoboka kabiri yinyavye ariko shahageze n'igihe bapakirana inda hakavamwo umwana hakagera n'igihe afatana n'undi bagapakirana inda hakavamwo n'ibintu bitaba bishobora kuko kugira ngo hagere ku rwego kuvuga ngo uyu mugabo kanaka nantera inda kandi wubatse urugo ruba ari yindi level. Kagame yarakorewe ihohoterwa abagenerale baja kumwuririra umugore nejo muri kuzogira ngo umenye umugabo w'umugenzi wawe agukunda kandi akubaha nta narimwe zo kugira aba tempted yukuvugisha umugore wawe wahaba utahaba nta n'umusi warimwe umugore wawe azomutinya nkuko atinya umukobwa wawe azomutinya nkuko atinya umwishwa wiwe niko aba royal friends baba bameze. Rero Kagame kugira ngo bashobore kwahuka umugore wiwe nk'inka zahuka umurima w'ibigori biriya vyakozwe yari mu nzira yo kumutraumatiza. Kagame burye nubwo babesha uriya mugabo bavuga ngo yiciwe ku rugamba bamuvuga ngo ni intwari mugabo uriya mugabo tuzomugaruke ko uriya bahayagiza ngo nimba ngo ninde ngo yishiwe ku rugamba uriya mugabo nawe nimba yishiwe ku rugamba 94 ata munyarwanda n'umwe arapfa koko nanje ndemera aho n'intwari kuko hari gihe yoba yari yagiye afise umugambi wo kuvuga ati nta munyarwanda n'umwe afa duhigana na leta n'abasirikare ariko nimba yagiye kwicwa ku rugamba harimo na bimwe byo gukadagura abanyarwanda ngo ni mitwe y'amashungo nibiki nta ntwari ziba zirimo nka bagisa gwigema nta ntwari zirimo nimba imbere yuko apfa atamyarwanda n'umwe asanzwe mu civil bwahagwe ni intwari nimba naho yafuye za system zo gukatagura imitwe y'abanyarwanda bayitekera mu mifuko ngo namashu ntabo twari bwiwe tuze turavugisha ukuri ntabo twari ngaho n'ubutwari kubo bari basangira urugamba nyene bari yari abayoboye imbere ngo bakatagura abanyarwanda so butwari muri demokrasi no mu mahoro rusange nta na gato. Noneho rero irihohoterwa Kagame yakorewe umugore we akavyaragugwako n'uriya aho rero nta muntu n'umwe yigera yumvira ati abamurongoye nabo batari bugende batari bumuvyare ko banganiki mwibaza yuko aryamanye nabo bace bapakira yinda gusa of course not abamurongoye nabo batari bugende banganiki nukuvuga mu bavuye Burundi baragakora mu bavuye Uganda bagakora aca hitamwe bari abana b'abanyamurenge. Kagame rero umuntu wese abona azi ico bitakwitura neza kubuno munsi ibyo avuga byose avuga nuko ndaharanira inyungu ngo z'abanyamurenge ushaka wo mutahura canke n'umutahure ntituvuze ngo tumutwahire kubera abikora nabi agenda kwica abakongomani no guca yiba mugabo ni mu nyungu ziwe apana za nyungu ziwe twahora twigamba ngo z'amadolari ni mu nyungu zo guhemba bari abana ati mwarandinzi bibigabo byari binkikije bigomba kundya biraheba bindongorera umugore mimuvyara ko sigara ntagira ijambo mu rugo ariko mu ntera iteka mwabana b'abanyamurenge mumba hafi murangwanira nivyo bigenerale mu bitera ubwoba bigatinya kunyegera ndabashimira cyane. Kagame rero intambara ariko agwana afasha abanyamurenge ni intambara yuko bamufashije nawe kumuproteja bari abagenerale bahora baje kwica abahutu babashira mu binogo baca bamuhamagara. Ikindi naco nta hantu na hamwe turumva generale agenda gutumako umukuru wiwe canke president wiwe ngo ngurabe aripoti ku munota ivyo byose babikora mu nzira yo kumuhahamura ivyo byose babikora mu nzira yo kumuhahamura bari bazi katinya urugamba ivyo ni ibintu nabo nyene bivuga amazina ngo yaratinya urugamba cyane bari bazi katinya ibintu vy'amaraso baravuga bati rero reka tunamuhahamure ashitse mu gitanda aratetira abure n'umwanya wo gutera akabariro tuze no kuko amuterera mu ncamake. Kagame bari abagenerale bose barifuza kumwica abo bose yishe tuvugisha ukuri hari abantu ngaha ndazi abasubscriber banje benshi muraza gushavura ariko mu nyumvi yo ndiko ndaja siriko ndavuga ngo Kagame n'intore ngo numweranda oya nawe nakadayimoni gatoyi mugabo nakadayimoni gatoyi kabanye n'ibidayimoni binini nico ndiko ndashaka kuvuga agadayimoni gato nako karakubwiye yaguzanye niyo kakwinjiyemo ntikibuza yuko kakubuza amahoro mugabo ntigaca gasigura ko kangana na gwa rudayimoni rumwe basengera ukabona rutera imigere rero Kagame nakadayimoni gato ariko ikintu mwomenye neza ubu kigaragara nuko Kagame bari abagenerale biragaragara yuko bifuje kumwica inshuro nyinshi arabananira. Tactique rero yo kugira ngo ahayaringe abana b'abanyamurenge
kera twaravyibaza aba bantu nyene bagomba kumwica akabananira ha muri diaspora muzokurikirane nta nuko bari abana b'abanyamurenge babafitiye ishari muzokurikirana aba opoze bo muri diaspora bakoranye na Kagame bafitiye ishari bari abana b'abanyamurenge bakabagirira ishari kubera iki babafitiye ishari kubera bigaragara bababwira bati mwagwaruka mwebwe mwatubije vyinshi umutindira twaramukuyeho twe tukiyibira tukishira imbere ivyo rero ubwo n'umusesenguzi bw'iwanje by the way mugabe ico mwomenya cyo Kagame yarayatanze kuri bashebuja burya ya raporo ya human rights barayisoma muri rusange mugabo hakagera igihe nasiye yayiraba ko bagashavuga ati twaguhaye akazi atariko Kagame n'ukuri wo watwononeye twagiranye igihango yuko uzogendeshi umutemere w'indondori ibi vyiraburuka vyica gahoro watwononera aba nk'ubu bahagurutse ubu turabura credibility mu birabure biwanyu Kagame ibi wadukoreye nibigataha ibambewe ntavyo mwamenye si jewe nabikoze vyakoze abariye ubu rero abantu bose bavango bafise ngo aba partners ngo we have ngo even ngo partners ngo we talk about Kagame yaheje kubabwira abo ba partners banyu nibo ba partners biwe ubu yaheje kubwira aba partners ico mupfa yakivugiye kumugaragara mwe muragenda mukabivugira mu mfuku muri ko murabahendagiza ngo niba bakuriyeho Kagame babashireho mugabo we yagiye kumugaragara imbere yabo mbere nanavuga ati munzobivugira mbere sinzobivugira gusa n'imbere y'abantu n'imbere ya Bibiliya muduhendesha nyene izo bihari kuko iyo breakfast prayer uco vyumva ati nzobivuga ndabivuge mu bimenye ababikoze nabo none ubu rero ubu bica bigaragara yuko CIA igiye kwiga uburyo bushasha nimwabona aba banyamerika muri aba bantu bakoranye na Kagame harimwo n'umwe bacuzinze ngo asubire Kagame ndabarahiye haya heje kubatanga ati none rero ndashimira Kagame ko ivyago vyose bamwagirije nawe ubu yatanguye gutora umutwe akavuga ati okay natoye kamitendereka ntangure naje kuvuga kuko birababaje kwama twumva ibiganiro Kagame ni mubi Kagame ariko se Kagame nimba ari mubi mu rugwiro hariyo abagabo na 5-6 uwo Kagame yoba mubi kugeza aho ananirana vyogenda gute mugabo Kagame uvyitegereje ntabasumbye ubugome rero ibi bintu Kagame yashikirije vyababaje abo bari kumwe benshi ngo ko yamenye ibanga ukavuga yuko bahora bica abahutu ngo bagaca baja kumuhamagara karaba ibinogo mu ncamake ngo kurya nyene bahora bamubwira ngo ni ka Yezu kabo ngo yokwemeye kuba Yezu ngo akikore musaraba mbese burya mu gw'imisozi igihumbi umusaraba mu ushinze ko musaraba utegeza kugira umusozi umwe muremure namwe nkaba mbona yo sireha rero nuko biri banyarwandakazi Kagame yavugishije ukuri umwasi wawe uri umuntu ufise common sense avugishije ukuri ntucuhakana ngo yango ko ari umwasi wanje ngo ukuri kwese ndakwemera wo yago kuko uri ntiguhinduka ukuri kwaca mu muntu mwiza canke mubi kukaza ari ukuri kuguma ari ukuri Kagame yavugishije ukuri ivyo yavugiye muri breakfast nanjye ndavyemera 100% ku vy'ukuri barica bakagenda kumutora ndavyemera kubera iki ndavyemera nisunze ivyo bonyene batubwiye ko Kagame ngo yatinye urugamba bisigura nabo yahora aja kurasira ateramwe amagrenade mwe vyose batubwira burya babe bamubwiye ngo rinduka ko ribirinduka twitegeki rero twitege nyene yuko abanyene bo muri diaspora bagiye kuvyura umushiha hagiye kuba intambara hagati ya FPR 1 na FPR 2 iyi FPR 2 ishaka ko Kagame wenyene avaho igiye kuvyura umugara mu minsi muzokumva bavugana umushiha mwinshi kubera ko ivyo bari bagize ibanga rikarabihatura kandi burya ntimukinire Kagame ndababwiza ukuri ntimukinire Kagame niyabona aba ba FPR 2 muri diaspora babandanya kumuvyogota yari yarabagiriye ico bita kabanga hariho igihe mwankana n'umuntu mukankana mutakira mukaye mugabo ukibuka gwa rukundo mwari mukundanye mukibana ugaca uhitamo kugira kabanga ukanuma bivanye rero nuko bariko baguma bamujagurura baje no kumuteranya kuba mwihembera akanoti hake Kagame ntimukine baka siya yayishoye kucumuga ati rero wewe nuce wemeza genocide yakorewe abahutu umve babwire
umvire babwire Kagame azoba heje kubita umugere mu bunwa bwa buriya bugabo bwose bwo buramuvuga nabi azoba kandi yo bikora ndababwije ukuri mwe murindire mwirabire politiki kiriki n'amatavu mwirabire politiki kiriki n'amatavu ati rero Kagame aba bantu turabona neza naho boja ku butegetsi nta kintu na kimwe botumarira kuko twamaze natwe kubahinyura yuko batigeze bakubanira neza twari tuzi yuko bazo kuyoboka mukadukorera mwese munga ntibakubaniye neza rero ko ivyo vyabaye wewe ubu nyene nuce wemeza genocide yakorewe abahutu uhejeje kwemeza genocide yakorewe abahutu ni genocide yakorewe abatutsi isasaga nyene yemezwe zose bavuge yuko hariho emwe mbere banazitandukanye neza bazisigure ati genocide yakorewe abahutu yakozwe n'abana bande bijya bigenerale byose biri hanze n'ibigenerale byamaze gupfa n'ibigenerale biri mu gasho nivyo vyayikoze bace baraba n'ubundi bwana bakoresheje bamaze kwica bace nabwo babushira imbere kandi bwo bwayikoze bibe birarangiye ati rero turondere umuhutu duca dushiraho mugabo wo muhutu duhakije yuko mugiraniye amasezerano yuko kubera wemeje iyo genocide yakerewe abahutu kabutanzemwe nabo beshi mwakoranye ko bayikoze wewe uwo muhutu nta rubanza rwo kugucira wewe Kamege we nta rubanza bazo gucira kandi ntibashobora kuvyanka guko imfashanyirizo none banyarwanda kazi tuvuga ikuri abanyepolitike banyu babahenda ngo bari muri za politike wibaza yuko nabo intu bije igihugu bazoyikura heko hajya ikiye gihugu muzicera nabo bizosaba yuko baza hehe kuboboteza ku bakoroni basaba ifashanyo niko ibihugu vyacu bibayeho kuja kuboboteza dusabiriza none rero wibaza yuko azoguha amahera yiwe ngo genda wubaka igihugu cya Rwanda twaramunyaguye udashiye udusinyana n'andi basezerano nawe nabwira abanyepolitike bose ko mubabona uno munsi Kagame avuze ati genocide yakorewe abahutu yemejwe genocide yakorewe abatutsi yemejwe abahutu bagirijwe ko bayikoze genocide yakorewe abatutsi barafunzwe abatarafatwa nabo turabahigisha urutoki hirya no hino turabafata kuko abatarafatwa binyegeje baraza ibi bihugu ntibibaze ngo barazwi neza ni nka hamwe bavuze bati abahutu n'abatutsi nyene batakoze genocide bakoreye hamwe bagomba bahiga abo bantu bakoze izo genocide zabizo zakorewe abatutsi zabizakorewe abahutu bose bazobatoragura mbumbu nuriya Kayumba ari muri South Africa uriya nawe bazomutahana ijana kwijana kabisa ijana kwijana ti noneho rero ubu tugiye he ubu tugomba dutora umuhutu ayobore u Rwanda uyu muhutu rero acabanza kudusinyira nawe guko ateza kuza akorera nkuko akorera Kagame mugabo bace baraba ayandi ugukubu bamaze igihe bariko bari gukuntu bobandanya kudomina mugabo bitabaye skandale yuko ntabazungu basigaye ari babi kuri Afrika ubu bariko bararondeza izindi nzira bobicishamwo ubu bariko barana promota ubu ugwaruka rwishi babona rudomina mu birabure batera baruta cyane kugira ngo rubakorere avuga ati rero wewe urumuhuta ate genocide yakorewe abatutsi urabona yarabaye yakozwe n'abahutu bagenzi bawe ate genocide yakorewe abatutsi abahutu yarabaye yakozwe n'abazana Kagame ate atubu rero ubu unukubanza kwanza wewe icambere na mbere tuguha amahera ni nkajya bahaye Kagame bavuga ati namahera yo kugarukira ku mfuvyi za sigajwe na genocide hariho n'amahera rero uzoca usanga iyi Amerika itanga ku banyarwanda ngo namahera yo gukoresha mu bijanye na reconciliation ati wewe rero ikintu cambere uteza gukora nabo abanyepolitike bose bavuze yuko ikintu cambere ari reconciliation mugabo aba batipe babazungu bazishobora bishiramo kabirya bavuga bati aha turabahana yarenze mwibuka amahera nayo bikorera maidia ntibayabirira kuya nkatwe amahera nayo bafyatagura naho bazosaba igizillion y'ibidolari bazoyibaha rero mwebwe turabaha amahera festival ya reconciliation mukoresha amatraining y'amantuzeye bahora babatwaramwo hariho zanganzo ngo nizo zimwe zonona abana b'u Rwanda babigisha ngo kunena abahutu ziriya zose bari abana bose babacukurure neza babakorope ugwabifashe ndariri rugwaruka rutazi ibyo rubagwigishwa n'abanyepolitike wewe ukabuzi ko wigishijwe n'umupolitike kwa nk'umuntu kanaka bihindutse ube witeguye no guhindukana n'ivyo azokuzaniye bishasha yakubwiye ati nakanovuga kari umutindo no munsi bivuga no munsi mugabo akubwiye ejo n'umumarayika bawiteguye kubivuga bazobwira ruriya rwaruka bigishije ngo abahutu n'abatsinda ati nkabikugumwa ati ntabwo mubona ko ryari tagitike yabaka Kayumba Nyamwasa n'abandi ti abahutu ntibigeze baba batindi
abatindi n'uwo ari we wese yakoze jenoside. Turafise abatindi mu batutsi bakoze jenoside y'abahutu, turafise abatindi mu bahutu bakoze jenoside y'abatutsi. Ubu ni reconciliation. Okay, haciye haba rero ayo mahera bayabasukemwo ya matongo biriya byose bazobitorera umuti, ntihagire umuntu umwe agira ikibazo ngo Amerika yabigiyemo biriya by'amatongo abanyazwe ntibazoyasubizwa. Amatongo yanyu muzoyasubizwa icamaso, n'abatazoyasubizwa ya mashamba ya leta yose ari yabazoyakatagura bayabaheko, abandi nabo babahe ubwene gihugu hanze burundu nyene babasinyisha amasezerano nk'abari abana batwaye kwa Dobo twa mu bazungu batazosubira kuvaho n'abanyarwanda, na namwe babagirisha uko. Ati rero igikurikira niki? Gikurikira no kuraba ukuntu abahutu n'abatutsi muca mutangura gukorera hamwe, kuko ico gihe bazaba bamaze kubona ko impa ya Hima itakibandanya. By the way, burya impa ya Hima iraremvye. Abantu benshi bako baraca hirya no hino bigisha hirya no hino babwira amakungu impa ya Hima icarico. Impa ya Hima nayo iraremvye kuko abazungu bamaze kubona ko impa ya Hima nayo bafitse ko intuze, nabo bataravye imisi zo bahindukana. Impa ya Hima ni ya IS yo muza West rero babe bavuze batoke. Ubu rero igikuru ni kwiyegereza, tugiye kwiyegereza mwese. Bace rero babigisha ukuntu babafasha gutata akarere no kwiba ku gwenge bidaciye muri skandale yo kwica abene igihugu b'ivyo bihugu bindi bagiyemo. Ndabahaye kaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Aba subscribe bashasha ni mwebwe dutangurirako, kaze cyane kuri Tuyagire Vanessa. Aba subscribe baba basangwa mwese murabizi mwese murabizi yuko nyene aha mwamaze kuba umuryango ukomeye. Nashaka tuyage kuri ngo nimba ngo ni breakfast prayer itagira nonsense. Biratangaje kumva abanyamerika bubahuka bakavuga ngo breakfast prayer n'ubwicanyi bwabo isi yose bayikwiye bayibuza amahoro. Abapfakazi ku isi baguma bagwira, impfuvyi zigwira, abagabo bari mu gahinda. Isi yose Asia na Afrika bakayicakata, South America bakayicakatamwo ibiyayura mutwe. Isi yose igowe kubera bo mugazama ngo breakfast ngo ariko ni vyiza kugira ngo breakfast prayer ugaca utumira nyene n'abatindi nkawe. Kagame nawe rero yaratumiwe. Atumirwa ngo muri breakfast prayer. Mwibuke yuko iwe abasenga tabemera, mwibuke agatotezo k'abahitiye b'amadini. Umuzo wa FPR wabatumye abantu benshi bubaha Imana barayitinya kubera ubwoba bari bafise babica. Bamaze kubona ko abantu bahungiye mu kwizera babakujeyo intuzeye abanyarwanda munema babanguye ivyuma babaca imitwe babasubira. Abantu bose baragenda baratinya. Ubu nabo bavuga ngo barasenga mu Rwanda basengera munsi y'uburiri ntibashobora kuja hagaragara. Tuvuga rero ngo n'abasenga mu Rwanda je nemera hariho umukozi w'Imana umwe, guko jewe numvise umuntu avugisha ukuri yaba yatura yuko ari muri bariya baba pasteri canke akaba atavuga ati ndi pasteri mbwa avugisha ukuri, ndamwita umukozi w'Imana. Noneho rero wewe yari n'umupasteri, Pasiteri Mfyisi uriya hari ibintu abantu baba ngo kuruhukira mu mahoro. Bariya ntibaruhuka, bariya baja mu ijuru direct, bariya bava mu mubiri baja mu ijuru direct. Pasiteri Mfyisi nkuko nabivuze niwe mupasiteri wenyene nemeza mu Rwanda, yari umupasiteri w'umukozi w'Imana. Amajambo yavuze n'ukuri yavuze, yarashinze intahe imyaka yamaze akora yibaza ngo ko yigisha ubutumwa bw'ukuri bw'Imana ariko yigisha ubw'abakoroni. Mu ncamake Mfyisi Ezira nta nuko yari avuga ati nasanga nigisha ibitari ivyo, nta yigisha ivyo yigishiwe n'abakoroni. Abakoroni bigishije abantu kubesha ngo Imana, ariko mu nyuma nyene Imana iramuzira nyene iramwiyereka ati Mfyisi ibi ukora ukusuku. Nyuma y'imyaka 60 hatangura kubibona ko ijambo ry'Imana rarigundura kabisa, hatangura kugigisha no kurivuga. Pasiteri rero Mfyisi aruhukire, nanje nawe ngo aruhukire mu mahoro. Pasiteri Mfyisi ahari asanganira umwami nyene mu munezero, kuko nta muntu numwe avuga ukurapfa. Abantu bavugisha ukuri bakirinda n'icaha ntibapfa nta na gatoya. Abantu badashigikira icyaha, abantu bagaragaza icyaha ku mugaragaro badatinye ngo nzopfe ejo na hirya y'ejo, ntabwo bapfa, babaja iyo wabatumye kuvuga ukuri abari, kuko ukuri ni ya nzira ifunganye abenshi batinya gucamo. Iyo bavuze ngo inzira ifunganye ntiwiyumviye ngo amabarabara n'ibindi.
ukuri gucwamwo na bake benshi baremera bakabeshera umuntu kugira ngo barambe n'inzira ifunganya benshi batinya gucamo rero Pasiteri Mpyisi yaciye mu nzira ifunganye mu minsi yiwe ya nyuma yaciye mu nzira ifunganye ndetse n'iyagutse yaciyemo ubwa mbere ntiyatinya no kuyivuga haravuga ati vyangendeye uko nasanganira Uwiteka nyene anezeranwe nawe kuko yagondoje ikinyoma c'abakoroni bazanye amadini mu ncamake yabaye umupasiteri umukoloniyare igihe kirekire noneho haza kuba umupasiteri w'Imana igihe ca nyuma ciwe abantu rero bakavuga bati burya hako utunga mu buto bwawe utunga mu busaza bwawe ugasaza neza ati haguhigwa mu buto wohigwa mu warakuze kuko uhiriwe mu buto ugaca ubwo gukuze upfa nabi mugabo ubwowe mu buto ubuto burya buba ari ubuto nyine buranagufasha kwikorera amagorwa ariko ubwo ukuze nyene basha uhererayo abantu benshi bagorwa bakuze mu buto batagowe baca biyahura ubuzima bwabo bakabureka kubera ko ntibari bariteze amagorwa ariko abagorwa bakiri abana iyo bakuze abana benshi bagorwa ntibiyahura iyo rero bakuze bagaca baba bakire usanga ari n'abantu bazima bafasha abandi mu ncyamakuru babonamwo ubumuntu uko babibuka ivyo baciyemo niwumva umuntu akubwira ngo nari naragowe ngo nkiri muto ariko ukabona nawe abonye abagowe ntabitaho ntuzovyemere nta na gato hari ibintu biba bisa n'amagorwa burya abantu burya tufata amagorwa ukuntu gutandukanye umuntu ashobora no kuvyuka mu gatondo yabwirana umuntu ijambo n'uwundi ngo jewe naragowe akumva ari amagorwa hariho rero ibintu bisa n'amagorwa ikintu cyose kigorwa kitagusigiye umutima wo guhinduka umaze gutera imbere umaze gukura umaze kuronka ibintu ngo ubu umuntu kabisa afise nta magorwa waraciyemo rero arangije neza cyane gose ndazi neza wari kumuhitishamo kiri hati aho uburi kubutahura Uwiteka ukanavuga n'ukuri ukayigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri ubu no kuba wabitanguye wigisha ibitari ivyo wari nicahe wari guhitamo mbega wari guhitamo mu ncamake wari guhitamo ko bari gutangura kwigisha ukuri mu nyuma ugaherukira ku binyoma kugira uronke amahera menshi kuko muraza abanyabinyoma ubu muri bino bihe turimo nibo batunga Ezira ari kuvuga toya toya taha nyene nuko Imana yabigize neza cyane kuko nivyo vyiza arangije neza nta moko twamubonamwo n'umuvyeyi wabona ko yisanzuye umuntu ayoba atakunda Mpyisi afise ikibazo mu mutwe umuntu yabona uriya mu pasiteri wacu w'abarundi n'u Rwanda n'akarere ntamubona ati n'umukozi w'Imana w'ukuri nta mana nawazi rero kuvyukuri itahuka giwe abarundi turavuga ngo akaryoshe ntigahora mu itama kandi abantu beza burya keshi na keshi abantu beza nyene ntibikunda ko bagumaho barya nibo baba bakwiye kugumaho yaravugishije ukuranabwira na FPR yuko ariyo yayogoje akarere igakoramwo amabi n'intambara iramutse iteye batoronka iyo bahungira yarababuriye aheje kubaha imburi bica biragenda birasamirana no mu mitima y'inkotanyi nabo bibaja mu mitima barabimenya mwanumvise cyacinyamuda kivuga mu igihe bari bafise nabo nimba nyene ngo ni za breakfast zabo aho bavugira ibinyoma kivuga yuko ngo rega n'akarere twarakayogoje ngo mbega burya twohurira ngo twohungira ngo nukuza tukicara nyene tuzanga vyakunda tukumvikana kubera ko umukozi w'Imana yibabariye ijambo rero rivuzwe n'umuntu w'umukozi w'Imana kandi rikaba ari ijambo ry'ukuri ritari mu kinyoma riragenda rikanyengetera no mu mitima ya bene Farao ngo ba ntiribaca ngo rirenge rero nuko reka rero tugaruke kuri uyu Kamenge wanyu nimba ngo ntumbaza amazina afise menshi ngo yibereye muri breakfast ngo abatindi nkawe bari bamutumiye ba Joe Biden ijambo yavuze Kagame yarayikuye kw'ivyaha yavyegetse kuri yarayikuye kw'ivyaha Kagame yarayikuye kw'ivyaha yavyegetse kuri Kayumba Nyamwasa
ubwicanyi bwose jenoside yakorewe abahutu inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda Kagame yaraye yemeje yuko yakozwe n'uwo bita Kayumba Nyamwasa ntiyigeze acishamo Kayumba Nyamwasa mwamuvuge mu izina ariko avuga ati baraza bakantora bakaza kunyereka mass grave aho bariko barabahamba ati bakaguma baza buri gihe bakanyereka ati no muzitwishabahe ati mvamwe ndanaruha ndabinginga bare urumva Kayumba ngo yarisha abantu kweza aho na Kagame atitira wa Mutama ndakura mukije muzehe mwiza wambwiye ati ubu kugira ngo ushikire ububi bwa kugira ngo uronke ububi bwa Kayumba nuko ufata ububi bwa Bakagame 10 Bakagame 10 bahagaze kwanza yarampinyuje nongo ni Bakagame 100 Bakagame 100 bahagaze hamwe nibo ucuronka ububi bwa Kayumba nasanze wa Mutama ari ivyo abatama rero muri ko murasaza muvugisha ukuri uhora habazigame Kagame ati baraza bakantora bande abagenerale bakuru ngo baraza bakamutora tuno musi twagetaguye aha bakamwereka ibinogo vy'imvirirane z'abahutu abagaba abana n'abagore ivyo bagafurira higa yejo bagasubira bagatemagura ibinogo vyuzuye bakamutumira kaza kugeza naho ngo araheba aratunura jena nababwiye mu Banyarwanda nambwiye ati nibwo mwanka kuvyemera abantu benshi bahunze Kagame nuko bamurusha ubugome bobo yari yarababwiye ati systeme yo kuzokwica abahutu tuzoikora nk'indondori tudahisha ingunguru y'amazi hari uruno munsi udashe iyo ndondori ukadahisha ingunguru mwese murayizi ndetse naho bova ngo gikombe urumva yuko kugira ngo ingunguru izohere burundu uranguze ni imyaka myinshi arababwiye ati rero kugira twirinde kuzotakaza credibility y'aba baduhaye akazi bakaduha n'iki gihugu twice gahoro hoya baranka baca bica beshi baca barica bapakira ibinogo bamwereka yavyivugiye ati Vanessa Kagame uramwemera umuntu naho ubumwanka hari ivyo avuga usanze ari kuruka vyemera ijana kwijana ndavyemera ibi Kagame yavuze yuko abo ba generale bicana baje kumutora ngo araba jewe ndavyemera ijana kwijana ati kwereki ati Vanessa sigashigikira Kagame I don't care ivyo mwokuyumvira nta Kagame nshigikira mugabo avugishije ukuri nzoca mvango Kagame yabeshe ati kuberiki kukubera ko ikivyemeza nuko iyo abanyene bahunze Kagame muri diaspora bahaye bavugwa ngo ukuntu Kagame yari afise ubwoba ku rugamba bahaye bavuga ngo ukuntu Kagame yatinye intambara bikubwira yuko umuntu afise ubwoba kanatinya n'intambara vyomugora kwica abantu ijana biricarimwe vyomugora kabisa vyomugora rero bivanye n'ivyo benewe ababa muri za RNC n'ahandi benewe abakoranye nawe bemeza ukuntu ngo yatinya intambara ngo yagira ubwoba uzorabe abantu batinya kubaga inkoko ntashobora ubwo umuntu atinya kubaga inkoko n'inkoko gapapa bizagakoma induru uwo muntu wozomwagiriza ngo yarisha umuntu koko tuze turavugisha ukuri rero Kagame yikuye kwivyaha kandi Kagame yikuye kwivyaha nanje ndavyemera ko ivyo Kagame avuze ari vyo ivyo Kagame yavuze nivyo kuvyukuri ivyo Kagame yavuze nivyo ego me kabisa Kagame yavuze vyo nta kinyoma kirimwo